uwo kubwira ko uri umusirikwi no byifata mu gute gusa ni bya bindi umuntu agutuka atagutorera igitutsi nukuri je ubimbwiye no vyemera kubera ndazi kutanzi haraje umuntu nyene ari yadukije so turabona ingene wambaye fresh hari nk'abantu baca bavuga ati wapi vraiment arabe ingene yambaye ngo impuzu ngufi nk'iyo nguje n'umusirikwi cyangwa ngo umusirikwi kuri wewe rero nk'umura kubwiye nk'icyo kintu je muntu mbwiye ati nguje n'umusirikwi ne ukakinsigurira ndumukwine ngo abantu bose ngo abakobwa bose ari abakwine ko bagira abakingi bose n'abakwine rero kubera urutegeza kugira na king ninde nimba atari banga nibaze ko atari banga baramuzi ya Dijo ama umvise ya Dijo ucaumba Franck Duniano yes Dijo Franck Duniano yego sije kurikirana abaririmbyi bose kandi murora mubona no ku makuru nshikiriza abazanye bishasha iki abari ku radio byose ndavuza mugabo hari abantu baba bakwiye gushimirwa hageze nko mu ndirimbo hoho z'urukundo urumva yuko afrapa hageze mu by'ubuzima. Hello guys, ndabaramukije ndizera komeze neza muri hose ibintu ari top kabisa kuba tumeze neza naho reka dusenga Imana peut-être ejo cyangwa yeje ibintu birashobora genda neza cyane gose. Hamatkaba twari tubakumbuye kuri Novyemera TV reka ndagushimira umaze gukora subscribe naho utarabikora ariko ugiye kubikora yego ku bwa support yawe kugira ngo dushikande ahantu twipfuza ko twoshika. Rero uno munsi turi kumwe n'umutumira dasanzwe umukobwa mwiza yambaye fresh kabisa hasi yambaye ikirato ca USA ico kirato mbi wagiguza ngahe ngo tugiye mu by'ibiciro ntitwohava ariko gusa abakira bashobora kugiha agaciro. Oya none wewe nti birakuneye kuvuga ati eba kirato nagiguza ibihumbi 150 miliyoni nka Beni Kristo urazi ko yambara ibintu by'umuriyoni none wewe guys jewe sinambarira amahera menshi gusa ngwana no kubegwa umva nawo wo kwambara impuzu y'amajana kuvura berewe ni bon bereye ni 20 wow fresh kabisa ya bag kanzu keza ka Queen 07 niko witwa ndumukwine ngo abantu bose ngo abakobwa bose ari abakwine ko bagira abaking bose n'abakwine rero kubera urutegeza kugira na king rero king araharari king ategerezwa kuba uko murandaba n'imyaka murabona yuko inkwiriye kuba mfise umuking sivyo guys king ninde nimba atari banga nibaze ko atari banga baramuzi ya Dijo ama umvise ya Dijo ucaumba Franck Duniano yes Dijo Franck Duniano yego yes jino niko atavye narindi kandi twadusanze tuzinanye igihe kirekire kubutabizi nivyo bishobora kubatangaza n'abariko baradukurikirana why atabizi kubera igatabizi kandi abantu bose babizi guys ego birazwi kandi uno munsi ntitwaguhamagaje nk'umuririmbyi kazi dusanzwe tuzi ya Dijo twaguhamagaje utubwire about intoze akadusanzwe ukora ko kumenyesha makuru ego wavuze ngo niwampamagaje nk'umuririmbyi guys je maze nka 2020 yose atandirimbo mfise 2021 niyo mfise indirimbo yasho kurimbana na Franck nizere ko ari ukuntu muri ko murananyibagira ukuntu mu bintu byo kuririmba bwabo sindi ko ndagenda ni bya bindi byo gusubira inyuma kugira uco simba neza mu kwitaza genre yes ariko ku mwuga wo kumenyesha amakuru niko kazi natanguye benshi muranzi kuri radio Kirtire ama muranzi no kinyamakuru Indundi twaba turi hajya kugira dufashe cyane abaririmbyi dufashe abafise impano zitandukanye kugira bagere hahandi baba bashaka gushika ama natwe twabibafasha hamwe bivanye n'ukuntu ijwi ryacu rishikana kure ikinyamakuru cyacu gishikana kure ariko kandi ndanasaba nuno munsi ikinyamakuru ndiko babandanye babikora kugira nyene bashikane kure abafise impano zitandukanye hari abazi kuririmba hari abazi gucapa imyuga ni myinshi impano ni nyinshi ariko kandi guys umwuga ntiworoshe uragoye kandi ntugoye ntiworoshe kandi ntugoye nigiki gihora kikugora cyane mu byerekeye ubunyamakuru bwawe mu
umunyamakuru je sinibaza ko hari ikintu kigoye cyane nko kuba urondera inkuru umuntu uyishaka ko akaba adashaka kuvuga umuntu yishaka akaba adashaka kuvuga bwa ati jewe nta na kimwe nza kubivuga ku mugabo abanyagihugu bagutumye ubu abarizi ati eske bijya bintu tuko turumva nivyo canke mugabo wowe wamurondera ukumva wewe nta na kimwe afise yishura ariko kandi biraturekurira kubwira abanyagihugu yuko atana kimwe yishuye aho toge inyishu tuba twayishikanye nakubwiye ko sindakubaza cyane kuri carrière yawe y'umuziki ndakubaza cyane kuri carrière yawe y'ubumenyesha makuru uri kuraraba umuziki ndonde aho waruri naho ugeze uno munsi niho avuga yuko basi omwe par rapport yubu genre nimba ari kera uvuga ebana kera ibintu byari bimeze neza cyangwa kera abantu bararirimba hamwe indirimbo yashika kure cyangwa uno munsi naho bimeze gute kuri wewe nje nkuko ubwanje ngerageje kuraba ni gihe kitari gito ndi ngaha bavuga ngo ni muri Buja Flavor ukurikirana ibintu byose twemeranye yuko intambwe yahabaye twemeranye yuko hari aho twavuye naho turi uno munsi kuko urabona nk'akarorero tugerageje kuraba umuntu yarashobora kwinjira muri concert 2000 ugasanga n'ahantu nyene hasanzwe nka spectacle mugabo ubu urabona ko umuririmbyi ashobora gutegura ahantu kuri plage ashobora gutegura ahantu nyene haba hasukuye neza mu bibanza bitandukanye usanga hameze neza mbere n'amahera yo kwinjirira akaba menshi ariko kandi ikiza gisumba cyane hari ukuntu aba manager bariko baratahura umuziki ugasanga umuntu ashobora gufata umuririmbyi akamutwara muri studio akamurihira iyo video akamumenya n'ibintu bitari bike guys urumva yuko ari intambwe byateye byari bigoye cyane kuko wasanga abaririmbyi bonyene bitondera kuri studio kwisabira urashobora kumfasha nkaririmba urashobora kumfasha mugabo ubu urabona ko umuntu afise impano guys umuntu afise impano ubu urabona yuko aronka n'abantu bamushigikira aho twari ejo siho turi uno munsi ariko kandi turashaka gushika ahandi hasumba ngaho ego donc wowe iwawe uvuga ati bana umuziki wa kera umuziki nko muri 2005 2007 n'umuziki wa 2022 uno musi umuziki wa 2022 niwo uri hejuru ariko rero haca hazi kibazo ko iki none abavyeyi bama bavuga ko no muziki wa 2020 muziki guhera umuziki wa 2015 gushika no munsi bavuga ko no muziki ari wabatandera kubera iki kuri wewe yes urabona umuntu wese afise generation yiwe umuntu wese afise kuvuga ati je byahora bindyohera muri generation yacu yari gutya nico kimwe rero iyo ubona generation itari gwawe so kuvuga ngo baba ariko barakora ibyo wowe utumva udatahura mugabo irya generation nivyo biba bigezweho urabona ubu hasigaye hari ama internet hasigaye hariho imbuga ushobora kuraba ibi ukaraba ibi ariko kera umuntu yarasohora umuziki ukawubona ku CD cyangwa ukazibona kuri za cassette zindi ubu ntibigihari ntibisigura rero yuko ngo nukuntu ngo basigaye batindera ahubwo n'amajambere abandanya ariko araza tibaze ko mu yindi minsi iza tuzoba ata flash hari canka ataki ari ibintu gusa ushaka kumva umuziki uko nyene utarinze kugira iki canke guys kurabona yuko amajambere ukuntu abandanya ariko araza biragoye uno musi nta muntu ushaka kubona ngo arakuzaniye CD ugomba nk'abamenyesha makuru bakera barabizi ku maradi atandukanye wasanga ufise CD byinshi by'abaririmbyi bakuzaniye imiziki umwe wese agenda yandika ku izina giwe ukavuga ati izi n'indirimbo zo kwanaka izi n'indirimbo zo kwanaka mugabo guys ubu umuntu murahura gusuka mubaza indirimbo yawe yarayishize kuri YouTube ego iriko warayishize ku ma platform atandukanye ego iriko aho je tuba duhejeje mbanzi ukuntu nza kuyumviriza mbanzi ukuntu nza kuyikoresha rero uko kuntu baguma bevoriwa umva areba tuvuge nk'abantu ba kera cyane ugasanga kuririmba umukobwa byari bigoye mugabo ubu urabona yuko umukobwa ushaka kugenda kandi ugasanga urakoza akazi kawe neza kandi ukitwararika ugakora ibintu byawe byose uzi n'icyo urimwo rero nibaze ko ari umuntu wenyene ashobora kwijija ubwiwe kuba wumva yuko
wataye indero kuba yukumva yuko ngo je kubana baye muririmbire kandi ndamuririmbira abantu bose oya wewe emenya gusa ico urimwo n'ico uri kurakora ikindi naco ntidushobora kubitahura kumwe kubera n'ama generation sama hari akantu yaje kuvuga ati ngo kera urabona ngo abakobwa ngo ntibashobora kugira ikintu bashobora kuririmba ahubwo je nanje ndiko ndaraba kera niho abakobwa baririmba kubera ko turiko turaraba Adijo no wakera yararirimba en plus twe tumuzi ariko no munsi arashobora kumara imyaka 2 imyaka 3 adasora indirimbo turazi abakobwa benshi muri ntuze muri entertainment yacu benshi uno munsi ntibakivuga tuvugishije ukuri donc basi ego baravugwa irevre ariko sico kimwe na kera aho twaramumva tukavuga ati bana muri entertainment yacu turafise abakobwa bashushe kandi we kwaraza ariko no munsi tuvugishije ukuri uzosanga ari bake cyane ingorane ni yahe icyo nashatse kuvuga ngaho ni iki umukobwa wa kera ubonye aririmbye akarinda amenyekana umenye yuko yatewe ibyatsi abantu bose umubutse umwana wa nakayananiranye mugabo 2020 umukobwa na mama we aramuherekeza muri studio bakaririmba kandi ukumva nyene c'est bon ukumva nyene n'umuryango urahuraza uhoruza ahantu yagiriye concert ahantu ari nyene bashobora no kuryoherwa ugasanga amuhaye mama we link arayipartage akayiha abandi bagenzi biwe akavuga ati urumva umukobwa wanje nyene aririmba rero aho byari bitandukaniye kera wari foxa nyene ukaririmba mugabo atanumwe ariko aragushigikira rero kubw'ubu ntibibaze ngo bajya ngo abakobwa bakera ngo baracitse intege guys kuririmba n'ikindi kintu kandi rero urabona ko benshi ucufata ubuzima bundi sanga wabyaye canke warongowe hariya kandi kantu kagenda karagabanuka buke buke ka kariro ntikaba kameze kwa kundi ariko wewe uri kurivugira wewe uri kuvuga kuri page yawe cyangwa ndiko ndavuga y'abantu bose donc uzora bikintu kinini cyane gitakaza umukobwa muri game no kugenda kwanza kurongorwa abyaye ucubona we muri ivyo byose nta na kimwe kiraba jewe vraiment ndumumama murabizi mugabo sivyo byatumye ndeka kuririmba kubera umugabo wanje nyine aririmba nyine aramforsa kuririmba ngo tugende muri studio mugabo ari akantu k'ubunebwe nyine bamwe ngo nabaye responsable w'urugo la bana Franck Duniano nimba uri kwaturaba gerageza umuforce ariho kuba ubufise umugabo adashaka kuvyemera n'ubundi mengo n'ubunebwe je nko kuri pare yanje novuga ati ni jewe n'ubunebwe donc mugabo ndabemereye ndabemereye yuko ngiye kuvyuka niko dasubira inyuma vuba murabona ingene nsimvye hama je ndakunda udukommentaire ukuntu kose muzobibona ukuntu nzobirekura tuzoba turi ngaha nyene isi sigari ntoyi cyane abariko badukurikirana hatandukanye abari ngaha mu Burundi nizere ko muzoshobora kubibona hama mumbwire Adijo wa kera n'ubu bimeze gute ariko hari n'abanyemereye agasponsor ngango ama video ngo tuzokora bom bizogenda neza bariko baravyumva ntibazumuriye agasponsor nakirageze ama guhe sponsor ama dukore turabe yuko ibintu byotera bije imbere wewe wumvise Channy-Queen kuri wewe wumvike Channy-Queen ni umuririmbyi kazi ego kandi wa kera abishoboye cyane dushobora no kuvuga yuko yakoze ibishoboka byose kugira uno munsi abakobwa bose bazi baratinyuka kuririmba hari umuntu ko yaririmbye kera urashobora kuvuga ati ego ujya yararirimbye kandi urabona ko ubu nyene ibintu vyiwe bikundwa reka nanje ndinde nimba nahora mfise ubwoba ego n'umuntu dushobora gushimira cyane kuvyerekeye abakobwa yaragize kubatuma abo batinyuka ushobora kumva ikiri muri wewe ukirekure jaho bubahuka kubikora ni Channy-Queen ego nta ntuzenye nta kindi kirenze ibyo ikirenze kuri Channy-Queen guys turazi ko muri kazi ego nta bindi nibaza kwe kudashobora kubwira abantu uko mwashoboye kuririmbana nawe indirimbo oh my god numugenzi ego twashoboye no gukorana turafise n'indirimbo twakoranye ndetse sinuvuga ngo niyo yonyene turacyafise n'indi migambi turashobora kuzokorana kuko ngo byose rero
bisaba guhaguruka uvuga ati ngira nkore nkuko nari meje kubivuga baturindire impano ziracari hajya nyene kandi turashaka urazi impamvu nenda kuba ico kibazo ni kubera kenshi ndakunda kubabona muri kumwe kenshi cyane gose mba muri kumwe sasa jiwe iyo maze kubona abaririmbyi babiri kenshi bamana hari gisasu mba niteze oya guys arashobora kuba ari ubugenzi muvugana kuvyerekeye ubuzima canke kimugabo kuvyerekeye muziki ugasanga ego birashika mukumva ko mwokora mbwa umwanya mwinshi ugasanga ko murayaga nyene biba biryosha abantu yo muri mu mwuga umwe kaza murahanahana ivyiyumviro ego mbega adijo umuziki umwana ubumenyesha makuru byo birakorohera cyane kwanza ni uraronka umwanya w'umwana ukaronka umwanya wo kuririmba ukaronka umwanya w'ubumenyesha makuru n'umwanya w'umugabo iyo myanya yose iba ifise umwanya wa ngo kintu cyose ngo kiba gifise umwanya wacu guys abavyeyi bakora nkurikirana barabizi umwana aba ari umwana nyene tegeza kumuraba hama muko kumuraba nako ubukeneye gukora akazi kugira umurabe neza ugumu umuraba ufise n'ikintu umuzanira hama ku bantu bubatse barabizi kandi rero ikintu ciza ndagusabe Brice ikintu kimwe ciza uze wubakane n'umuntu mwumvikana mu byumva kumwe ico kintu kimwe nigishobora kuzana ingorane kuko abaziti turi muri ibi reka dukora ibi hama turaza guhurira muhira reka twese umva donc nta muntu ariko arahisha uwundi kinakora nta muntu ariko arahisha mu bintu abarimwo donc mwese mu byumva kumwe ndetse n'umwanya uracuborohera mwese mukabikora ahubwo munafashanya n'umugabo kuko urabona deja umugabo icambere ejo aratwara umwanya ashobora kubwira ati banje muri weekend ndagukeneye muri weekend jaho nuko bizogenda gute ku kazi naho ne bagukeneye bica bigenda gute umugabo aratwarana umwanya guys muri mumwemerere ntarubaka ivyo bintu ntavyazi umugabo ngena atwarana umwanya ntavyazi umugabo agutwara umwanya gute nivyo nakubwiye ati ni programme y'ubuzima bwanyu muba mufise eske uretse gukora tuvuge basi yaragukeneye mufise imanza mugendamo muri famille uretse gukora akazi nako kagukeneye nigikiyunguka ahubwo umugabo mwiza nushaka ko umugore we akora hama ibindi byose bikaza mu nyuma yes nege kiyumvire ko ntarubaka tubibubarize ngaba bihindukire nande mbaze ubaze uno musi ntiwaje nk'umumenyesha amakuru uno musi waje kugira ngo ubazwe nawe ariko murazi ikintu kimwe jewe ndatinya kuba nje numva ko mavambazwa sinzi ngene mera mugabo guys nimubwe nyene muri ba abajaji eske ndamenya kwishura yo majijwe biramera gute commentaire yanyu ndayikeneye oya bo ariko nyine uvyifatamwe neza reka ndabubwire icambere coco festival uri mu journaliste mwiza urabikora bien sana kabisa je ndamaze kubona ibiganiro vyawe byinshi kuri Indundi n'abatarabibona reka uno musi basimbire kuri Indundi baje kubiraba ni adijo avyifatamwe bien ahubwo ntibona kwiyumvira ko ba asanzwe afise ayo ma responsabilité yose yo kuba afise umwana ariko ari n'umuririmbi umuntu ataramu gutwara ubwenge oya si question yo gutwara ubwenge ahubwo ni jange ndiko ndabona ingene abakobwa bariko baravyifatamwe neza impamvu nakubaje kijya kibazo ingene abakobwa bubu n'abakera vyari bimeze ahubwo uno musi abakobwa barafightinga uno musi urarondera umuhungu urarondera umukobwa ukamubura bose bategerezwa gukora urumva that way rero ndabankukaje mvuga ati bana respect kabisa murakora kandi neza cyane gose ndakubaza ikindi kibazo rero arico canyuma kugira dusozere ntidutwara umwanya munini ego tubwire hagati mu baririmbyi bose bungaha mu Burundi tubwire umuririmbyi umwe uvuga ati je umuririmbyi vraiment kuva kera yamya newspeak kuva kera yamya akora neza hamwe ndyohego urumva nuno munsi aracabikora neza kuri wewe as umumenyesha makuru guys ababikora neza ni benshi kandi ndazi yuko muri benshi mubikora neza ariko kandi hariho uwo umuntu akunda wenyene ya prefeye urukundo rukaza akavuga ati urya muntu aririmba neza je nko kubganje umwigeme
aririmba neza, Channy-Queen aririmba neza, kandi burya kuririmba neza gusa kuguma hahandi nivyo biba bigoye. Kuririmba ni bimwe, benshi bafise impano zo kuririmba, tugiye mu eglise benshi bafise impano yo kuririmba, mugabo kuguma hahandi waramaze kumenyekana guys, nico kintu kigoye. Respect cyane kuri uwo mwigeme Channy-Queen, n'uturimbo twiwe dutandukanye yagiye aririmba kera gushika n'ubu urabona yuko afise na album yiwe nshasha. Nubwo abantu bakunda kuvuga ati aracishamwe agahora akabura, ivyo bibaho mugabo utahava kandi ata muntu numwe risiba ko yo kuvuga ego, kandi nivyo wakoze bikaguma biriko biraboneka. Mu bahungu ababandanje bakarakora kandi babikora neza, ndakunda Emerson. Afise indirimbo shasha arafise yo tagata kumura mukurikirana. Yes, je ndakurikirana abaririmbyi bose kandi murora mubona no ku makuru nshikiriza, abazanye bishasha iki abari ku radio byose ndavuza, mugabo hari abantu baba bakwiye gushimirwa. Hageze nko mu ndirimbo hoho z'urukundo urumva yuko afrapa, hageze mu by'ubuzima agafrapa, ariko ngo sivyo ngo biba bisigura ngo kuvugwa kumenyekana cyane, ngabo iyo umuntu akumvise wenyene agenda afise icyo atwaye. Mparurira abakobwa 10 bari muri entertainment y'u Burundi basanzwe baririmba. Uramfasha? Apana vy'indirimbo, ntihagire indirimbo uvuga. Abakobwa gusa 10 basanzwe baririmba. Yes, turagiye dutangure Channy-Queen. Uramukunda cyane kwe. Ego tuja Orga, tuca tugenda kwa Emirance, hama tuca tugenda kwa Meili, bane, hama Natasha, batanu. Ego tuca tugenda kwa Pami Queen, batandatu. tuca tugenda kwa Rashli. Rashli aracaririmba? Araririmba n'ubu bafite n'indirimbo yiwe nshasha izosohoka igenekerezo igicenda no musi deja. Ego igenekerezo igicenda ukwezi nyine kwa 12. Hama turafise umukobwa yitwa Soso. Hama turafise umuririmbyi Bikobra. Turafise Kaila. Ini nka generation shasha. Urabona vuze uko Unyise je ngaro kugira abakobwa ni benshi cyane. Ariko rero wowe nk'umukobwa ndaza bose muravugana babwire bakora. Ibindi bihugu urasanga abakobwa benshi baritaho umuziki benshi cyane. Mbo ntituzi exactement nimba ari kujya kuntu gusohora indirimbo uburyo bibagora bigira gute, ivyo ntavyo tuzi. Ariko abantu abaririmbyi b'abakobwa benshi ngaha mu Burundi, apana n'abakobwa gusa, no twoja muri kote y'abahungu. Donc araririmba akarema indirimbo imwe kugira azasubira aririmbe kandi tukamubura, kandi bose bafise talent. Urumva bafise talent itagira ukwingana. Unabumvise uravuga ati bana respect kabisa. Ahubwo tusanga abo bose badondaguye hamwe no kubaza abakobwa nk'abandi bafite indirimbo nshasha. Uno mwaka nyene basi baba bakoze n'indirimbo zibiri. Nkuno munsi Roseti Orga yarekuye, Natasha we yamariko ararekura, Channy-Queen eruka kurekura, yarekuye album yiwe Colors. Hama Emerance afite indirimbo nshasha. Meili we urazi uko ari umukobwa guma ariko arakora, ariko kandi nibagiye ba Bernice de Belle, umwana abakobwa benshi bahari, ariko kandi dushobora dusubira inyuma ati hariho kuryama ngo genda babwire bakore. Ivyo ni ibintu uvyamaho cyane mu muziki, usaba ibintu byinshi, uburyo bwinshi utegerezwa gukora, ariko n'impano kandi ihari. Byose birasaba, sukuvuga ngo ni wacu gusa bafate bakaryama. Burya kugira tumumenye Beyonce ngaha, hari abaririmbyi benshi bafite amajwi anatesa hajya, mugabo
uvyuke ijya nyenyeri yawe ize yonyene yikorere urumva ntibisigura ngo kugira tala yo kuririmba ngo niko ngo ucumenyekana cyane ibyo bintu bibiri biratandukanye ariko kandi iyo uri kurakora ikintu abantu bashima ni woreka kuguma uri kurabaha uno munsi umuziki ndundi ugeze ku rwego rungana gute wewe ushirako je novuga ko ugeze ku rwego rushimishije tudashobora no kugereranya n'abandi kuko ntitwatanguriye rimwe ntitubaye ubuzima bumwe niyo mpamvu dushobora kuvuga ati umuziki ndundi ugeze ku rwego rushimishije kuko uno munsi umuntu arashobora kurondera umuririmbyi akamuha amamiliyoni akagenda akaririmba uno munsi urashobora kubona abaririmbyi benshi bafise imiduga bafise ahantu babayeho neza byari ibintu usanga bigoye cyane gukora umuziki gusa ukaronka ibyo mugabo urabona ko biko birafata inzira ego biko birafata inzira ubu ashaka kubaho nyene n'umwuga wawe ukakubeshaho yes wobwira iki upcoming bariko baraza mu bumenyesha makuru yes nta gucika intege ikintu wumva muri wewe nico userura gusa ntuvuge ngo kubera ngo mbona naka akora ngo kubera naka ngo abikora nanye ntegeza kubikora oya kurayo ikiri muri wewe hama ca kindi wumva kiri muri wewe ubanze ugikureyo hama urazi yuko amashure aza agufasha nyene amashure agufasha mu buzima bwose bubaho ariko kandi impano aba ari ikintu ubufise muri wewe ubufise muri wewe gikuze wumve nyene yuko ari akazi kiwawe ushobora gukora hama ibintu byose imbere ugenda urabona yuko ari heza kuko ntuzobura n'umuntu numwe aguca intege ico kimwe genda ugitekeye nk'impamba ntuzomubura ariko wowe menya gusa iyo uri kuraja nimba ari hehe okay Adijo mu buzima bwa misi yose muhira abameze gute n'umumama asanzwe n'umuntu ayaga n'abantu bose ni wa muntu abantu rero barambwira ati we swezika karafasi kwenye ni cheki tukikara pamoja nanje nivyo bitangaza nta mwanya numwe wigera umarana n'umuntu 5 minutes ataratwenga muhira naho genre nuko nyene je likomeze sinokwishingira naye ahubwo je ngo nakaje ko kugenda kuvugana n'abantu twamana turiku je sinkunda umuntu aguma ariko arababara ubu buzima bwawe ubushavuriye urabona ingene ari bubi utage kuburira imisaya jewe ndakubwira je ndumuntu ushaka kwibaza ndiko datwega ati bya muntu ameze neza n'igihumbi vise arabanza bangira ati reka kunyasama ko shabura hati usanga najya ubwo mbona ivyo nyene ja niko wama mu buzima bwa misi yose je nikomeze ahantu mba nice sinkunda birashika nkashavura sindavyanse mbwa sindabiha umwanya wandi cyamenje mvuga ati kwandi njavuye kubera wende Ndiadije turi kumwe umukobwa mwiza muririmbikazi umenyesha makuru asanze bikora neza cyane gose Adijo bwira Channy-Queen wo mu Burundi akajambo kamwe ya Channy-Queen bameze gute Tesinde nabira ngo ndikubwira akajambo kamwende basi urazi yuko ico kintu kibaho urazi basi ko Channy-Queen babaho jewe ntarigeze kumva ico kintu ngo Channy-Queen ngo n'umuntu ngo abeshejewe n'amahera y'abandi ngo atari iwe ngo adakora rero mu Burundi turabafise yego barahari kuko nta muntu n'umwe njira mu kazi kiwe bantu Imana sinzi ko muhari mugabo mukaba muhari bambwira akajambo yuko ikintu kiryoshe nukurya amahera wabiri yakuye rega nayo bavuga ko wabaye abiri yakuye kuba wayabiri yakuye no kuvuga ndafise adresse y'ahantu nshobora kuba mfise ubuzi buragoye mugabo ushaka kuvuga ati genre naragiriye make up umuntu ari abadanseur naragiye gutamba none uko kuntu ngubeshayo n'amahera y'umuntu akuzanira tuba ni hamwe uwo muntu adahari ubuzima bwawe buhagaze ban wewe uwo kubwira kuri Channy-Queen uvyifata mu gute gusa ni bya bindi umuntu agutuka atagutorera igitutsi nukuri je ubimbyiye no vyemera kubera ndazi kutanzi
oya haraje umuntu nyene ari yadukije so turabona ingene wambaye fresh hari nk'abantu bacu bavuga ati wapi vraiment raba ingene yambaye ngo impuzu ngufi nkiyo ngujya n'umusireye kwiye cyangwa ngo umusireye kwiye kuri wewe rero nk'umurakubwiye nk'ico kintu je muntu mbwiye ati ngujya n'umusireye kwiye ukakinsigurira kuko je usanga ndiko ndagisigura nabi ukakinsigurira nkasanga amakritere yose arimwo ndimwo okay nibyo cyo binsigurira menye ko ndiyo maze ushaka kubwira no komande ubisigurire niba abayambaye impuzu ngufi abameze kugira ngira nk'ibintu bingahe je abafite tatouage ngiyo wowe wifitiye jewe ncanemera none usanze ari ibyo sanga ari ibyo ni sawa none wumva umuntu witigitira ukironkera utwawe mu yashu yawe guys ni Adijo ari kuri Nemilen TV ndibaze muri ko murumva numukobwa azi kwi exprime bon ntivyo kunanira kameme urumenyesha makuru ndabizi niko mwama urumva niko nyene bimeze nikiye kinyobwa ngaha mu Burundi kubyohera sha naza n'ibinyobwa byose byari mu Burundi mpime nabyo ndapime byose nane oya nje ndapima basi urazi impamvu niko ndakubaza ibibazo ushaka basi kutwenga bya bintu by'iwawe nyene jewe ndakunda kunywa amazi cyambere turagire publicité Regides Regides vraiment Regides ni mubawe kandi kuri publicité buce bureka kuducira amazi nandara katika ego vraiment mwubawe ndakunda ibisigaye navyo byose nywa bimenya umunanwaye kungurira bo basije ngo manda gutware kugurira mbwira kimwe ca ndakugurira turaza ku kamera hariya nyene twagiye guys turaza ku kamera twamaze gushikayo hama ikinyobwa nywa tukibonere hajya kuko nta nakapebiste bamaye nta nakakibwabo gusa icyo ndatunywa kubera ndakunda Burundi ababikora n'abarundi ndabateza imbere bro Adijo tumwitege ryari kumubona bo kumwumva apana nk'umumenyesha makuru tumwumve nk'umuririmbyi asubiye kuririmba yes jewe ndakwemereye 2023 2023 burya ntiwigeze uvuga ko 2022 uzobikora ya 2022 naguma mvuga ati asha jewe nkazoronka umuntu ankorera video rero ubu ko ngiye muri 2023 wa video namaze kumubona kandi ntari kure guys nganyene nagendo sinaga sponsor sugera kuri kamera yanyemereye ati jewe ubu ntegereza kugufilma ukore video kuko iyo mpano ushaka kuyiryamika yes genda bemereye sinoca ndamugisha unyene ngo tugwane na December oya tuce tugenda muri 2020 ubu ndumva Franck Duniano araruhutse basegiye kuvuga ati bana je kuvaho naririye aje muri studio ubagiye kuririmba ahubwo muri studio turagenda kandi no kubwira ko no bafise n'amaaudio ari muri studio jewe ngabo nanse kuzirekura kubera sishaka kurekura audio shaka video namaze kuyemererwa reka ngende ndabashikanire kabisa ibyo ndabemereye hama tubandanye turiko turakorana hama kubatamuzi ko ariko baradukurikirana arazi kuririmba arafise impano nubwo yagerageje kuyihunga urungu yagerageza kuyihunga akaja mu bumenyesha makuru arafise impano arazi kuririmba kandi neza cyane rero ku muntu ariko baradukurikirana kujya wabivuze hari akantu wavuze ngo hariho abantu bari kubaragerageza gushiramwe amafaranga muri uno muziki rero nawe uri kuradukurikirana ukaza kubona ino emission washobora kuvuga ati muri commentaire ebana jewe ndamwemereye nk'ikibanza basi ibyo azokoresha byose muri World Beach jewe vraiment nzobiriha ni fresh yes uravyumva sasa dugushigikire na wewe nimba waronse wa video n'abandi uzobaronka no audio yarabonetse nukuvuga ko wa video abonetse azigaho kibanza kwa na 2023 ntidushikayo no aho zamvugiye muri studio ngo ndare ku indirimbo yo kugarumwa asha turugaye kashobora kuri bonane pa ngo bonane ngo 31 ngo mwijoro 31 tusarinjira indirimbo ikabigiye
ati reka ndagushimire cyane gose. Reka ndabashimire cyane mwese mwafasha akanya ariko kandi namwe ndabashimira kuba mushobora kwiyumvira abantu baba bafite impano zitandukanye mubandanyirize ngaho ndetse cyane cyane turaba gose mu Burundi ya majambo avuga ati ntidushoboye turaba ukuntu yogabanuka tuze turashika kure bivanye n'ibikorwa twakoze ukuntu biba ari byiza ariko kandi nshimire n'abadukurikiranye ndabifuriza amahoro ndetse no kubandanya biyabona ngaha nyene baza barabona byinshi kugira baze barabibona ku mwanya niba bikore gutyo kweki uri kuravuga umenga nyene umenga uri kurakoresha ikiganiro navuze ati je hageze kumbazwa ndumva ubwoba mugabo sinzi nimwe mudakumbwira ko nishuye ibyo reka ndagushimire cyane nawe waduhaye umwanya wawe washoboye kuza wigoye vraiment ko twari tumaze igihe kinini cyane dupanga ko duhaye mission twavugana ja kuri carrière wawe ariko ubu Imana ikaba yabikoze ukaba wabonetse reka rero shimire nawe maze gukora subscribe kuri Nemilan TV ndabashimire mwese mutarabikora kandi nawe ugiye kubikora ndizeye ko ugiye kubikora ubu nyene kugira ngo uzuraba uwa mbere mu kubona ibiganiro biza biraca nga sindakwemereye yuko uzurabona ibintu byose bishasha biri mu Burundi ntavyo twoja kurondera ngo tubigire oya ariko ibiri ngaha nyine uza kuba wa mbere mu kubibona ciao